bakunzi ba Isaac TV nkuko mubona uyu ni Natasha aje kugira surprise umwe mu bafana biwe byatanguye nk'umukino uno munsi biriko biragira inzira byatanguye nk'umukino uno munsi Mandevu arahwira na Natasha niyo zirabibona welcome ariko namukaribisha reka twumve welcome Tuche TG we sibira bwakire twumve welcome Tuche TG welcome to JTG Mandevu cyokira cyane Mandevu mahabonye turi muhira ko Mandevu madame yari murabona ingere baberewe sibetu basa neza mande murakoze cyane kandi ko mande bisanzwe jewe ndakunda ibintu bisongoye ndio siko mwagize neza igihe Mandevu yababwiye ko yaje karibura bamubwiye barashiri ubu nakuzanye agatenge kandi bagushonye neza no muzotwongera uramba bari no munsi y'ijwi kubera narifise ibiteramo kandi ndagwaye inkorora arahindukira Mandevu yambwiye uramusiza kurara ngaha nyumba kumi nawe narira muibagiye hapa ni sawa tunakubali kabisa ndio tulaga ni dume iko dume bavuga rafani rafa njoo ndio uye kidogo
wewe waramfashe neza uramba kado ariko jewe kubera ndi mutoya nta yindi kado mfise noguha. Ifate neza. Ndaguhaye iyi dume kugira ngo ugende uyifungure neza ni suguru? Uyifungure neza unezerewe. Hanyuma umuzungu wanje n'ibibondo ubabwe uti bivuye kwa Mandevu. Alright. Rero Ego. Ko mama isuguru. Ubu mwijoro. Sibenzi. Murakoze mama. Mandevu murakoze. Safi. Murakoze cyane. Nababwiye ko ngwaye. Ego. Inkorora. Pore. Mimene. Murakoze cyane. Nibaza tugira tugende. Ego. Tuzogaruka kandi. Murakoze cyane. Tena kako teke. Na mifupa utavunja. Sasa hivi. Junga lina meno. Unyene sasa hivi. Pardon. Kuna ingine. Sasa. La famwiza kubera mukorana neza. Manager Lasta. Elafa. Akanako na gatoki kiwe. Yarambwiye ko afise umuryango. Agashira umudamu n'abana. Bashire kumbabura. Uza guco bambwe uti kavuye kwa Bwana Mandevu. Right. Ego. Tugiri foto. Bakozi ba Isaac TV nkuko mwabibonye rero Natasha aje bitaramo vyiwe bibiri imuyinga n'igitega. By the way cyashaka ko aca kuramutsa umuryango wa Mandevu nkuko mwabibonye. Dona baje kumuha kado ya y'impene n'igitokira. Igitokira cyarafa impene ni ya Natasha. So urabona yuko urugendo niho rugitangura rero uja kujibujumbura. Abantu ni benshi cyane urabona ko Natasha yafashe system yo kuyegereza abene igihugu. Reka tukere tumuvugisha kunyene. Natasha reka ndakuvugisha kunyene ntaco. Mambo vipi? Mambo poa. Meze neza. Basha ariko icyo gyagi. Kwanza felicitation ndabona yuko abere igihugu bato ubananye ubiyegereza nabo nyene babananya bakuyumva mu birenze. Cyane. Ni kubera nkondana je ndakunda abantu bato nka Natasha je nyene. Urumva ndanezerewe wabonye Mandevu ariko nobwira abantu ndagwaye inkorora. Ndavyumva. Yego. Naragize concert kubera nari ndayifise me abumvise ijwi ya Natasha bavuze yo Natasha aragwaye vraiment. Natasha aragwaye nitukubaza byinshi ngurije kuruhuka uranarusha uvuye mu biteramo muri tour ibiteramo peace concert ziherenga cyangwa zirabandanya. Hari indi yitwa Amahoro Imakamba. Ni samedi ni vendredi. Lundi ni vendredi, je pense vendredi. Ego. Amahoro Imakamba. Zirabandanya. Okay, zirabandanya. Abafana bawe ni benshi. Ni Bujumbura peut-être irazira hari. Abafana ni benshi. Abafana banatisha ni benshi muri Sanya. Abo bose ubora ngaha bamaze kuba abafana bawe. N'abatari bakuzi bose barankunda ndibaza. Bazi ivyo Natasha akora mu gihugu. Barazi ko Natasha akundana. Babonye Natasha baca babona amahoro, baca babona umuntu yaronse niyigize ibintu urumva. Je wabonye ko na Mandevu yamaye imene oya ivyo twariye umuhi urumva na uriye je si baga abandi bavuga ati je umuntu muto ya nico rovuga gusa. Okay. Natasha arumuna cyayibaza ati none kugira igitaramo byawe byite Amahoro concert target yari yihe? Ndakunda igihugu ubonye Natasha kubera ikintu twa Natasha Burundi siragize Natasha ngenda banga kubera ngundi igihugu cyanje kandi ngunda abanyagihugu ndishimira kuba umurundi kazi. Okay. Amafaranga ukoresha muri ibi bikorwa urayagaruza gute? Ukunyene kubera urukundo fise abantu bambona uno munsi arashobora kuza umuntu akambwira ati waragize ari umuntu wafashije reka nanje ndagwe uku urumva nukunyene urukundo. Okay, nako ndavuga yuko ufise abafana benshi. Mandevu kubera ki wamutoye wenyene ko ari we woza kugendera of course tubibona abafazi bamwe biwawe gurugendera ariko Mandevu kubera ko menga Mandevu habaye akavuduko kenshi kanini muri tour yawe y'Igitega kubera ki Mandevu wamushize imbere cyane mu bikorwa byawe byose. Murazi ko Mandevu yaragiye Ibujumbura turagira akantu kandi ndamukunda n'umutama azi
ibintu yarasirimutse ukuntu urabona aho haba ariko ibintu avuga arazi n'igiswahili rero ndamukunda ukuntu kandi ndibaza n'ababanyi baramukunda Mandevu siko muramukunda Mandevu nubwa mbere nshika nga n'igiheta igitega sinzi iyi quartier yitwa gute mugi mororo biororo turi muri biororo biographie c'est bientôt urumva rero n'ababanyi naje bariko baravuga ati yo wa mugenzi wa Mandevu wa mugenzi meje ndi mugenzi w'abantu bose akabazo gacakaza hanyene bivanye n'ingene wagiye ariko abantu baraza kumva ko ndiko ndavuga yego birumvikana nuko nyine buke barazi kuvuye mu kazi mimi napendaga gusema sasa ndashavuye nta kibazo ni buke Natasha ahanyene nubona yuko umuzo wawe kwa Mandevu n'ingene abantu bamwakiriye n'ingene abantu bakwakiriye n'ikibano cya Mandevu ni benshi n'igiteramo na Mandevu wabonye imene yanje Mandevu arayifasha haja na kunipatia na mke ya maziwa iko naleta vitu mapueste le Mandevu si byiza ikibazo kisakiza rero nga mbega ntibibaza yuko uruhagarara watenga cyangwa se ngira abantu bakwakiriye ngaha Mandevu security ye cyangwa se umutekano we uhagaze gute bibaza ko acasigara gute oya arasigara neza urumva kiri umuntu wese abafise umugenzi kiri umuntu wese abafise umuntu amukunda kandi abantu bose sino baheza ni kurya nabigize imuyinga ndabigira ibujumbura ndabigira hano hose urumva ndibaza bacha babona ko Mandevu ari umuntu amukunda basi ari umuntu aza kugira ati mu ijoro ati zana kaka envelope babizi ibintu bya kiri umuntu wese na chance yiwe naco bomugira ndibaza nawe nyene arafise ingufu urabona ko yambwiye no munsi shase kuryama nga ashiranga ni wacha arara hagati ni mugabo akomeye vraiment arara hagati umugore wiwe Natasha ngana ukuvuga ati nije naririmbye hindukira siko wambwiye Mandevu ariko jewe nca kwishura navyo nshaka gukora kirakumenagura siko cha Natasha Mandevu ni sawa wiyumva gute no museko Natasha kugendeye Natasha yangendeye jewe no musi ndavyumva bien ndavyumva bien hari umuntu ambye ati niwa mbonera Mandevu nagira amahirwe yo kumaza Mandevu mbaze ibiri mu muri yo mutshatsi misi yose tukubona yuko wambaye iyo boro iboro iri mwiki iyi boro iyi ni Rastafarisme iyi Rastafarisme iyi kubera iyi nayigize commande muri Jamaica okay Mandevu kubera ko yahisemo kumuha Natasha impene atari bindi kandi isuguru kubera mbona ari yo mfise yego cyangwa niyo inkwiriye oya Mandevu ngo ndambaza Natasha akabazo washimana nari kukabaza wewe ko Natasha kugendera uruhagarara uteje uko rungana n'abantu ngene baje ari benshi ga usigara umeze neza nta kibazo nta gukomanga yego cyane Natasha rero ndamuzi neza cyane gose kubura n'indirimbo ziwe zinezereza igihugu cacu zikanezeza n'amakungu natwebwe abafana biwe ziturezereza ku munsi rero ngaca nibuka urwo rukundo rwiwe rero bigaca bituma ndamukunda yabana nifise n'ibirenge ibi no bimuhaye ko kado kuko naje yambaye kado gira ibintu bibiri mukundira Natasha ibintu bimukundira ko vyoba ibintu bibiri ukundira Natasha cyane ibintu bibiri kuntu byatumye mukunda byatumye ndamukunda indirimbo ziwe n'ukuri kose zaranyuze zinja mu mutima amashi jewe Natasha nubwo mba ntamubona aguma ari mu mutima wanje nuko sha ugomba ari mutima madame ariko arumva ivyo muvugana na Natasha ivyo muyagana na Natasha nafuha na oya aranezerwa cyane gose umuntu amufasha sasa bagufashe kandi yarabinezererewe cyane yabyemeye ko agira umva yego cyane nk'umuntu Natasha yohita amati ndaje twibanire madame niyo hari oya niyo twamagato ubwo nazi ko bigura guterura bari he ari yaciye oya reka kumamagara tuvuga ibindi okay sawa Mandevu nigiki ugiye kubwira cyangwa se ubwiye abandi bato bene igihugu bato kumbure bamukunda Natasha ariko kumbure wowe wagize n'amahirwe yo kumwegera hari abantu bamubona bakamubonamo ibindi
ango nacarishima nacariyemera nacagira iki wewe rero nk'umuntu umaze kumwegera yarana kudugije mu mudugu atembera isagara cyose ca Gitega arabaye n'umustar ndakurahiye ikibazo ni mbega ubabwiye iki abantu bose bibaza Natasha uko atari canke aba bose abanyagihugu bari ngaha nukuri kuvyukuri Natasha uravye umutima mwiza afise n'urukundo afise nta utomufana nifuza ko aba bose bari ngaha bo mufana yego vraiment bamaze kumufana mbega oya reka ngaruke ngaha ngenda kubaza muri ngenda namaze muri envelope ngari ngenda namaze muri envelope yari mwiki shaka yachaza kugira ça Natasha merci beaucoup courage rero hama ibikorwa byiza Ego murakoze ariko note bien naho biruko uracafise ideni y'ibintu byinshi byo kwishura Natasha cyane hari ibintu byinshi tugere kubaza ariko urabona ko uri mu guhagarara ndabizi ariko nagira nshimire Isaac TV ukuntu ma vendredi turi kumwe ivyo twabonye byiza vraiment ndabashimiye mwese team yose Isaac TV murakoze kandi murabanu beza ya Natasha reka twikibanure kwaje kuntete karoturu nk'icyo wanteye ubwa mbere nakubwiye na boss part zote ego na madame ego ndabahe hano mujyama heza ego imana iguhezagire nuko bazanira convitation na Eco Cash ngeri mi sawa merci beaucoup sawa ndibaza mwabibonye bakuzi ba Isaac TV ibintu rero ni fresh gumu kamera hariya ntacyo mandevu sha